tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nagamba tusangira ijambo umwanya atari munini cyane kubera umwanya wacu usa n'uteye imbere. Tujane hariya mu Filipi igice cya 2 umurongo wa 14. Ku muntu adufatiyeho nabonye abashitsi, ariko nundi muntu tuba twarajanye atari umushitsi mugabo tutajanye natwe muri iki cigwa. Nagoma ndaba briefing gato ivyo turiko turiga. Turiko turiga igikorwa cyo gushima Imana. Twese tuvuga ati igikorwa, nari mvuze ngo twese tuvuge igikorwa cyo gushima Imana. Nk'umukristo ni igikorwa Bibiliya itubwira dukwiye gukora igihe cyose, gukengurukira Imana, gushima Imana. Sinzi ngene wovyita, guhimbaza Imana canke nibindi. Mugabo uwo ari we wese muri twebwe, Bibiliya ijambo ry'Imana rikorera dukwegera ahantu, rikorera tuzana ahantu umwe wese yubaka ubuzima bwiwe akabubwubakira ku mashimwe, akabwubakira mu gushima Imana yiwe. Rero none umunsi niho tugomba tubandanirize. No munsi ndagomba nkore ku kindi kintu gikunze kenshi kwica amashimwe mu mitima y'abantu. Ubundi na iri jambo mukuri ronka no mukugira uburemerezi muri jewe, hanjemwo indirimbo ivuga ngo mubare muharure imigisha yose uhoraho yabahaye. Uwo murimbyi acavuga ngo irabatangaza ingene igiziki, ingene ari myinshi. Mugabo nza gusanga ngize analyse nkaraba ubuzima bwacu, ubuzima bw'abakristo benshi ntiburimwe amashimwe ku by'ukuri, ntibafise amashimwe menshi. Mugabo nkimvira uwo muririmbyi nkavuga ati yo bica hose ari mukuri, ivyo avuga n'ukuri. Muga kubera ikino n'ubuzima bw'abakristo benshi butarimwo amashimwe adudubiza yuzuye akomeye, nza gusanga ikibazo kiri ahantu yavuze ngo ni muharure, ni mubare, harura imigisha yanyu. Mwemo yera aza kukomera ku mutima wanje mu kunyereka ko impamvu abantu benshi badafite amashimwe, ntibafise umwanya wo kubara, ntibafise umwanya wo guharura, ntibafise umwanya wo kuraba ivy'Imana ikirakora mu buzima bwabo. Rero muri December tuko turarangiza umwaka, twaraye turangije umwaka w'ishengero, ubu tuko turarangiza umwaka uyusanzwe. N'umwanya wo kuraba, n'umwanya wo guharura, n'umwanya wo gushira ku rutonde ivy'Imana yagukoreye, hamuka bishimira Imana. Imana irabikeneye cyane. Birivuga ngo ni vyiza gushima, ngo gushima kurabereye abatunganye. Nimba ari vyiza nuko Imana ibikeneye, irakeneye ko umuntu yagiriye neza aja mu cumba ciwe, nawe utoronka mikrofone uja mu kibanza cawe, hama ukavuga ati Mana ndagushimiye kuri iki niki, ndagushimiye ko vyari bigiye kumera uku mugabo ukabihindukiza gutya, ndagushimiye ko vyari bimeze uku hama urabihindura bimera uku. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ni ministeri ishengero dukora, ni igikorwa ishengero dukorera Imana. Hari ivy'Imana idukorera mbwa n'ivyo tuyikorera. Ivyo tuyikorera rero si gusa bisanzwe dusanzwe dukora gukubura ishengero n'ibindi. Mugabo ikindi kintu gikomeye dukorera Imana cingenzi mu buryo bukomeye gose no kuyishimira. Amen. Bibiliya rivuga ngo Imana ivyagira, presence yayo iba, nico bisigura kuvyagira. Presence yayo iba ahantu hari amashimwe. Iyo ahantu hari amashimwe menshi, ubuntu bw'Imana, presence y'Imana iragwiririkana aho hantu. Nkamwe rero kino kibanza twa abantu buzuye amashimwe, batuzuye imyidogo n'ibindi, tuzuye amashimwe, bari Imana mwotangazwa n'ingene presence y'Imana yo batangible. Ibi rero ndabivuga nka eglise, mugabo ndashaka kwivuga no mu buzima bwawe, mu rugo, mu kazi, uhahinduye amashimwe, ukahindura ishimwe ry'Imana yawe, wotangazwa n'ibintu wotangura kubona bikoreka mu buzima bwawe. Iyo umuntu yidodomba
aba ari kare arazimya ijwi ryamwemera mu buzima bwiwe. Mbwiye umuntu ari umuntu ashima yuzuye amashimwe, birafasha ikirere cyiwe kiruguruka, hama akaba connecte n'ijuru canke n'ubwiza bw'Imana, agashobora kwakira ibintu biva ku Mana. Rero ndagiye kugufasha kurandura mu buzima bwawe ikintu kimwe vraiment cyica gose ubuzima bwo gushima, nico nita kwidodomba. Twese tuvuga ati kwidodomba, tuvuga ati kwidodomba. Icyo nicyo ngiye kurandura hano hantu, kandi ukakibona mu buzima bwawe ugikureho mu izina rya Yesu. Reka tujyane hariya muri Filipi igice cya 2 umurongo wa 14. Reka ndasoma mu izina rya Yesu, aravuga ngo mukore vyose atakwidodomba. Hey, mukore vyose atakwidodomba, ataguharira. Amen. Niganza mugenza wawe, verse ni ngufi. Niganza mugenza mubwira ati ukore vyose atakwidodomba, ataguharira. Ukore vyose atakwidodomba, atanuguharira. Très important. Nimba Paulo karatangiye impanuro ati mukore vyose atakwidodomba, c'est sûr yuko hariho inyungu zo gukora ibintu utidodomba. Kandi nimba ari karakosora ishengero canke yigisha ishengero muri inzira, vyumvikana ngo hariyo ikintu gitakara gose umuntu ari karakora ibintu yidodomba. Kubera Paulo yari umukozi w'Imana mwiza, afasha ishengero kugira ngo ribeho ubuzima buzobagirira ikimazi ejo. Mugace babwira ngo ivyo mukora mubikore atakwidodomba. Mugakantu kangoze ku mutima rero nakantu yavuze ngo mukore vyose, mukore vyose atakwidodomba. Bari Imana, jewe dabona banje kwiyumvira ati eske mbegi ubuzima burashoboka? Birakunda ko umuntu yokora ibintu vyose atakwidodomba. Okay, numva umenga binzanya ahantu umenga biragoye, mugabo cyamvuga ati kwijambo ry'Imana rivuga ngo mukore vyose atakwidodomba ni kimenyetso cyuko birashoboka. Birashoboka ko umuntu wese muri twebwe ivyo akora vyose abikora atakwidodomba. Amen. Okay, iyo mvuze gukora vyose atakwidodomba bisigura iki? Bisigura ngo kora kazi mugabo utidodomba. Birashoboka yuko ushaka kuba umukozi uriko urakora akazi kawe, uriko uradandaza, uriko urakira abantu, uriko urarima, uriko urakora mu biro, mugabo ukabikora ivyo vyose atakwidodomba kuri nyuma yavyo. Ivyo bizogufasha muri ako kazi kawe. Amen. Biranashoboka yuko umunyeshure, umunyeshure atagiramwe umwidodombo. Birakunda. Kubera iki? Biriya yabivuze. Birashoboka kuba umunyeshure yiga atidodomba. Amen. Kandi ntiyavuze ngo mukore vyose atakwidodomba kubera ari vyiza. Yavuze mukore vyose atakwidodomba pe ingene bimeze. Mukore vyose atakwidodomba. Kubera iki? Ni kubera naho vyo babiba ari bibi, ntibihindura ko ukwidodomba kwica ikirere cy'imwemo. Naho biba ari bibi ukidodomba, ahubwo bibandanya biba bibi davantage. Ubwa mbere vyari bibi mu biboneka, mbwa ushize ko kwidodomba naho ubigize bibi no mwisi y'imwemo. Amen. Ko kwidodomba ikintu ca mbere kwica, guperturba ikirere cy'imwemo kikaba kibi cy'umuntu. Amahoro akagenda, umunezero ukagenda, ibintu vy'agaciro yarafise atwaye mu mutima wiwe akumva bibaye ubusa, akumva naco bikimaze. Kubera iki? Yinjije umugera witwa kwidodomba. Rero ndagomba ko iki kintu Satani arabizi, ni kigwanisho gikomeye cyane akoresha mu gusambura abana b'Imana no kubatuma babaho badashobora gukabuta amasinyo spirituel canke ikirere kimwe vy'imwemu yareka aratanga ivyo ariko aravuga, bakaba badashobora kubikabuta kubera isi yawo yuzuyemo kwidodomba. Ivyo rero umuntu arashobora kuryama, imbere yo kuryama akara umunsi wose hama akawuvuma akidodomba hama akaryama. Aryamye ntashobora kurota. Ikintu cyambe yorota ngaho nukurota ibintu bibi gusa. Canke naho arashoboye imbere yo gusenga kidoga hama gacegenda gusenga. Ugiye gusenga ntushuye kumva ijwi ry'Imana wabanje kwica ikirere. Amen. Rero mwaje mwumve ko kwidodomba si ikintu gusa gifatanye n'abantu, ni gikoresha umwasa akoresha
mu guperturba isi y'impemu y'abantu, mu konona ikirere cy'impemu, mu konona imigenderanire abantu bafitaniye n'Imana. Rero nkamwe dushoboye kukirandura, ndizera rwose yuko hari ubuzima buzotangura guflowinga mu buryo budasanzwe. Haleluya, Imana ishimwe. Biri bivuze ngo mukore vyose mutidodomba. Hari umuntu kwidodomba is a spirit. Hari umuntu usanga ibintu bimeze neza aridoga, bimeze nabi aridoga. Niwiyumvire ngo abantu bidoga n'abantu bari imbere y'ibintu bitameze neza gusa. Hari n'abantu bari imbere y'ibintu bimeze neza mbwa bidoga, kubera kwidoga birarengeye gusa ibisanzwe. Hari ukwidoga gufatanye nuko just ari impemu itera umwidogo iri mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Umuntu ashoboye kuronka amanota meza 20/20 ku bari kw'ishure, mugabo n'ubundi akidoga. Hari umuntu ashoboye gukora neza ku kazi akaba afise umwimbu kanaka, mugabo nawe nyine ugasanga aridoga. Hari umuntu ashoboye gukorera Imana kandi ariko arakorera Imana kandi Imana izomuhemba, mugabo n'ubundi ariko akora yidoga. Ivyo bintu vyose umwasi kubera ikabishira mu buzima bw'abantu nugira aperturba ikirere cyabo cy'impemu. Hari umuntu yubaka urugo, yubakanye n'umugabo mwiza, umugore mwiza, abana beza, mugabo aridoga naho nyene. Niyo famille nziza gutyo, mugabo kwidoga kwama mu kanwa kiwe. Uzi igituma umwasi abigira si kubera ibintu ari bibi, ni kubera icyo agomba, ni kiragomba kwempoza hejuru uwo muryango kizokubuza gupersa. Imana ishimwe. Hari umuntu aba mu gihugu mbere wanashima kimeze neza, mugabo ugasanga nawe nyene imyidogo yama hejuru hiwe. Bani Imana, jewe nkamwe no parvenu no munsi kuzana wewe ahantu wirinde imyidogo. Simvuze ngo ugenda ubiranduye, mugabo ushika ahantu ubuzima bwawe ugenda wirinda kwidoga. Hari umuntu wakado hama iyo kadayirose yamara kwifundura n'ubundi akidoga, ukimvira ati none ikibazo kiri hehe kuri uyu muntu. Ndakubwira icyo kintu, iyo mbuto umwasi yateye mu murima witwa wewe, arazi ikintu agamije. Nugira gusa yugare le monde spirituel yiwawe y'umuco, nushe gukapta amasinyo spirituel. Mvuga amasinyo spirituel nibaza kumunyumva. Haleluya, haleluya, mumbwire amen. Vuga ati ndanka kwidoga mu izina rya Yesu. Ono kwidoga birafite n'ingaruka zikomeye cyane, haba mu buzima bw'umuntu nyene bisanzwe, ariko kandi haba no mu buryo bw'impemu. Sinzi ko mwibuka Abisirayeli igihe bidoga ibintu vyababayeko, hamwe inzoka z'ubumara zaraje zirabajya, handi haba ibintu vyinshi. Rero singombeje cyane cyane kuri consequences zavyo, mugabo ndagufasha ingene wo bikura mu buzima bwawe. Hari umuntu yumva tugiye gufatana urugendo. Hari umuntu yumva tugiye gufatana urugendo. Okay, Imana ihabwe icyubahiro. Uzi ko ari umuntu yubaka inzu biraryoshe, hari n'abantu benshi batarayubaka mugabo akayitangura yidoga akayinda yiheza yidoga. Brother, iyo mbuto irafise igisigura. Kubera ko umwasaza nicyo kintu mu buzima bw'abantu, arafise icyagamije. Mugabo uno musi araburizwamo mu izina rya Yesu. Haleluya. Now, reka tujane mvuga ibintu bibiri bizana ukwidoga kudakenewe mu buzima bwacu. Ibintu bibiri bizana ukwidoga kudakenewe mu buzima bwacu, cyangwa kwidoga bitari bikagombye kuba mu buzima bwacu. Icyambere, hariho ibikorwa byiza dukora. Icya kabiri, hari ukwizera kwacu. Ibi bintu bibiri rimwe na rimwe hari igihe bizana ukwidodomba. Umuntu ariko arakora ibikorwa byiza, mbwa ubundi umuntu ariko arakora ibikorwa byiza ntiyagakwiye kwidodomba. Icyo rero nyise ukwidoga cyangwa kwidodomba kudakenewe. Hama hari ibintu ukwizera kwacu kuduha, hama ayo marizito kwizera kwacu gutanze rimwe na rimwe akazana ukwidoga. Uko kwidoga rero uko niko mvuze no kwidoga kuba mu buzima bwacu mbwa gutari gukenewe. Nina tangwa gusigura za kunyumva. Okay, reka mbere kuri icyambere ibikorwa byiza. Tujana hariya muri Luka 10 umurongo wa 38. Wafatiye programme yabiciyeko mugabo reka tubije ko somera maze bariko baragenda
bashika mu mihana. aba bariko baragenda ni bande? Ni Yesu n'abigishwa biwe bariko baragenda hama bashika mu mihana. Umugore yitwa Marita amwakira amushikiza mu nzu yiwe. Umviriza, bariko baragenda gutya mu mihana hama Yesu yumva yo kwinjira muhira kwa ba Marita. Hama Marita yari umugore mwiza yakira abantu, vraiment umugore mwiza yakira abantu. Hama Marita arakira umwami Yesu, aramwicarika amushikana mu nzu. Uwo yari afise mwene nyina yitwa Mariya. Yari afise mwene nyina yitwa Mariya. Yicara imbere y'ibirenge vy'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Umviriza ibintu byabaye. Mariya caragenda, Yesu dufata ko yicenga aca yicarira ngaho impande y'ibirenge vyiwe, amubwira ati Yesu gumuvuga niyumviriza ijambo ryawe. Yesu aguma yegizorota Mariya, Mariya nawe aguma mwumviriza. Mbwa Marita we ntiyagize ibi. Raba ivyo Marita yagize. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana vyinshi. Umviriza Marita ahagarika umutima no kuzimana Yesu n'abigishwa biwe kubazimana ibintu vyinshi. Aramwegera aramubwira ati mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa? Umviriza ko kantu gasubiremo. Aramwegera amubwira ati mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa? Ntibikubabaje yuko Mariya mwene mama yantanye ibikorwa? Nuko mubarire amfashe. Mbwira amfashe. Umwami Yesu aramwishura ati Marita, shaka ugerezaho. Okay, ngume ntange gatunye definition yo kwidodomba. Kwidodomba nugukora ibintu mu mutima utaryohewe, utanezerewe. Ndatandukanya hari kwidodomba kwimbere mu mutima atamuntu umwe azomenya ko kuri muri wewe. Hakabaho no kwidodomba kusoka hanze. Rero ije gituma mu gutanga definition ukwidodomba nuko kubera mu mutima uko kwa mbere nuko umuntu ashoye gukora ibintu mu mutima atanezerewe, mu mutima atari amen. Ivyo binakoze afise amajwi menshi mu mutima wiwe. Bona Imana ivyo natari kwidodomba guseruka, ivyo birivyita gukora ibintu widodomba kandi nta nyungu zavyo zihari. Myandi majambo nta bitsibo bifatanye n'ivyo bintu bihari. Hama hari no kwidodomba rero aho umuntu akora ibintu vyiza akabiherekeresha amajambo mabi. Amen. Hari no kwidodomba aho umuntu akora ibintu vyiza mugabo akababa ashavujwe n'abandi bantu batariko barakora nk'ivyo ariko arakora. Ini karero ya Marita abonye Yesu araje avuga ati wow, ndarosa kajyo kuguzimana Yesu. Hamara mwicarika aca yirukanga mu gikona atabara gutegura ibintu. Amaze kwitegura sinzi ngene yiyumvira ati none kubera iki ndiko ndawata igitoki, ndiko ndacana imbabura, ndiko ndarapa ibi. Sinzi ko babikora ico gihe. Ati mugabo Mariya yicariye ku birenge vya Yesu. Sindiko mwumva ariko akora igikorwa ciza mugabo mu mutima ataryohewe. Mbwa ikintu kitumye ataryoherwa nuko ari wabwizwa kumufasha atari karamufasha. Acaragenda abwira Yesu ati Yesu ntubabajwe ntiguteye umubabaro ko jewe ndiko nkora jenyine ndiko ndaruha Mariya nawe yicaye ngaho. Bona Imana shaka kukubwira iki? Shaka kukubwira ngo ni vyiza gukora ibikorwa vyiza, mbwa ni vyiza kubikora uryohewe. Reka ndavuga ukundi kono. Ni vyiza gukora ibikorwa vyiza, mbwa ni vyiza kubikora n'umutima mwiza. Ni vyiza ko ugira abantu neza, mbwa ni vyiza ko ubagirira neza mu mutima wawe ari amen. Ni vyiza vriza, ni vyiza mbere ko dukorera Imana, mbwa ni vyiza gukorera Imana utagoberewe, udahashwe, unezerewe mu mutima. Ivyo bifise inyungu nyinshi cyane mu buzima bwawe. Amen. Aro Satani yarabizi iyo vyanse kwa kubuza gufasha abantu aca gutera mwidodombo ugaca wafasha widodomba, naho nyene nta marezo bizoguha. Vyakunaniye kwa kuzibira gufasha abantu kuko uri determine,
mugabo arabizi ngene yo kubroka atakubariye acha gushira mu myidogo ukaca ubafasha ubatuka ukaca ubafasha ubigaya ukaca ubafasha ubavuga nabi naho wabikoze ivyo bibaye nire ntiyashoboye kuguhagarika gutanga mugabo muri uko gutanga kwawe aguteye ukwidodomba mu gutanga nshuti yanjye wabikoze gutyo naho nyene nta bitsibo uzoronka vyavyo kuko Paulo yavuze ngo mukore vyose mutidodomba kandi mudaharira. Amen. Hari inyungu ku by'ukuri zifata no gukora ibintu n'umutima ukeye, umutima umeze neza. Amen. Mbega birashoboka ko umuntu akora ibikorwa vyiza kandi yidodomba? Niwo mutego rero Satani atega abantu benshi. Hari abanyantege nke bo barababroka nyene kwafunga imitima yabo kugira bakora ikintu na kimwe. Mugabahizi ndazi ngene abafata. Avuga ati wowe warananiye kukubroka ndafisa kandi kanunda gushirira mu kakarungo kitwa kwidodomba hama ibyo uzokora vyose uzoruhira ubusa. Rero ndagomba kugufasha kugira ngo je nifuza yuko uzoshika imbere umwami ukambara ibitsibo bikajojota. Amen. Nifuza yuko uzoshika imbere umwami geste yose wagiriye umuntu, igikorwa cyose wakoreye Imana, ikintu cyose wavuze ukazoshika imbere umwami bakagukurona bakaguhereza igitsibo cy'ubwiza. Hama akavuga ati vrema wabaye umukozi mwizigirwa, injira mu munezero wa shobuja. Haleluya. Muga n'umuntu avuga ati ibi warabikoze mugabo wabikoranye umutima utariwo, ibi warabikoze mugabo wabikoranye umutima utariwo. Siryo shengero shaka gushikanira umwami. Somera indi verse aho. Petero wa mbere kishaka 19. Muhane indaro mutidodomba. Mutange indaro mutagize iki? Mutidodomba. Muhane lift mutidodomba. Reka abantu b'Imana ibi ndiko ndavuga n'ibintu biba misi yose. Narabonye aga comedy kamwe. Uwo comedy niyo ndavuga muzi yahaye lift abantu. Mu nzira batamunzira kubera kwidodomba mu mutima. Arabashwanira amara baso. Abakunzi ba comedy ndabafashe ntiriwe ndavuga ibintu byinshi. Mukora ivyo mukora vyose mutidodomba. Abakunda imipira muvuge amen. Abakunda amamaci muvuge amen. Kana chaque kirimo kuraba match. Nta chaque kirimo kwera. Cye gusa nazo ndaba. Bwa nta chaque kirimo. Nga murabe match nk'abakristo mutidodomba. Murashobora kuraba match ukabona yabaye igikoko yushobora kugwana n'uwo bari kumwe. None kuri kuraba match byakwinduye kuri umukristo. Byakwinduye ko uzuye mwemu yari umwana w'Imana. Kubera ko tuvuga ati okay sawa umugwi wanje uratsinzwe mugabo namahoro menshi kandi bandaniriza. Nga ibituzi hariya murabe match mutidodomba. Mukore business mutidodomba. Mubane n'imiryango yanyu mutidoga. Oni mana jeni mvira ko ikintu kizotwinjiza muri maturité spirituelle ikomeye gose. Ikomeye cyane. Iyo umuntu aparuvunye kuba ubuzima bwiwe atuje mu mutima utuje. Haleluya. Niganza mugenzi ati Imana kuyinde kwidodomba. Na kubera umwanya wanje singiye kwinjira muri development ndende mugabo ndaguma mvuge gatonyi kubijanye no kwizera kwacu. Hane ko ndavuga kubijanye n'ibikorwa. Vraiment hari ibikorwa vyiza dukora mugabo ifo kwirinda no kurabako eske ndikunda bikora n'umutima ukunze tarimo kwidodomba. Okay, solution ngaha nukugwana mwibuke ni attaque. Ibi byo kwidodomba ni attaque. Mbwa nukugwana rafa pasi narababwiye umuntu yanterefonye amasaha vraiment nari numva ndushe niwe ndakora numva no ruhukama ndatsi modoka bo akinterefona nuvumenga telefone yose no yitaba. Umva
biranka nyene umvura hijeje kwitegura urinjiye mu mashuka hama arambwira ati pastor ndagukeneye ubufasha kandi burihutirwa minwi zirenga okay ndavyuka muga mvyukana ukwidodomba rega ikibazo mwe mugira mwibaza ko ibintu twigisha twebwe turi Imana yabivuze twe ni turi Imana twiko tubikorera ngo iwanyu ndababwire ko nidodombye muca mwumva umenga murakorosa mvyuka nanjye numva ati mugabo umuhari kweli fise umuhari mu mutima mugaca ndibuka ariko ndarimbura akantu se nibwakigisha ngize ibisi ngo ndakarimbura shavuga ati mugabo ahaje ndarashwe kweli mpebigitsi cyo kuvyuka saa hindwi kubera kwidodomba ca ndabanza mu mutima ndavugana n'Imana ati Imana umbabari ku kwidodomba hama rero ndabitanguye neza ndagiye ntidodomba amen n'ibintu bibana natwe igihe cyose n'ibintu bikunze kugumana natwe umwanya wose mugabo si ikintu cyo guha kanya mu mutima si ikintu cyo guha ikibanza ngo mugumane mu mutima ni ikintu cyo kumenya ati hari akantu kinjiye mu mutima wanjye katariko ukakihana hamukabanda ukabikora neza noba ntanze solution sawa ica kabiri nigiye kwidoga kuzanwa no kwizera kwacu umuntu yizera ibintu akavyizera arafedo konte bikazorangira umwidodomba mu mutima wiwe bikazorangira ari ibintu agenda aba ashavuye wamubaza tushavuriye iki neza ugasanga nivyo yizeye bimushavuje yarizeye inzu narayironka arashavuye yarizeye umugore naramuronka arashavuye yarizeye bijyana nabironka arashavuye ubuzima bwiwe bukabiha kubera iki ukwizera kwiye ni kubihishije ubuzima bwiwe mbwe nagomba ndagufasha inshuti yanje ikintu bita kwihanganira ukwizera kugira kwama ivyamwa ukwizera barakurindira kandi bakurindira bihanganye banezerewe abantu bafite ibyo bizera muvuge amen ibyo wizera ntibizobeje reka ndakubwiza ukuri birashoboye gutaba uno munsi hanige dudekarati vyakire mu izina rya Yesu gatanu wakire na kimwe so kuba bitabaye ntibigutere kwidodomba mu mutima kuko kwidodomba mu mutima kuzokwica n'igikorwa Imana ikirakora mu buzima bwawe kugira ivyo bintu bishike kwidodomba bizohagarika processes yatanguye yico kintu kugira kibe mu buzima bwawe aro Bibiliya itubwira ngo turindire tugize iki twihanganye kuko yasezeranye hakatarabaye kuko yasezeranye ndashobora kubesha yasezeranye ishobora kubesha yavuganye n'ishobora kubesha mbwa iyi processes yo kubirindira mu mutima wawe gumiza ikirere cy'umunezero mu mutima wawe gumiza ikirere cy'amashimwe mu mutima wawe gumizayo umunezero haleluya okay ubwo n'uruhande rumwe aho twidodombera ivyo tutabwizwa kwidodomba reka ndababwira Imana ico wizeye neza cyose Imana izogishitsa isezerano ryose Imana yaguhaye izorishitsa mu buzima bwawe mbwa wewe muri ugo rugendo ihangane guma ku munara wawe gushibamako guma mu kibanza Imana yaguteretsemo bandanye urondera Imana garda ukwizera kwawe hama ivyo Imana iri kirakora we ntwibwira umwanya bikorerako ntwibwira vitesi bishirako wewe yireka ikora ivyo byizwa gukora hamuhagane mu kirengero cyawe haleluya okay iki ni kimwe n'uruhande rumwe mbwa rero hari urundi ruhande abakozi b'Imana benshi kireza ko dusangiye imwemu batinya gukorako niko ngiye gukorako rero hari uruhande bisaba ko baracandazwa na mwemu yera kugira ubivuge hari uruhande ngiye kuvugiramo bano Imana ukwizera reka mbanze mvuge muri ifaso somera umurongo muri Matayo 10:33 3:4 mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi listen umviriza Yesu sinaje gutera amahoro atari inkota ndakunda Yesu leadership yiwe
nta manipulation irimo. Yesu uburongozi bwiwe ntiharimo uburiganya na butonya. Arakubwira ati ingo kuri jewe hama ikorera umusaraba wawe. Ngari undi muntu akubwira ati ingo iwanje mugabe iwanje uzogubwa neza nta by'umusaraba birimo. Apriche nkaho baragwiriye bari celebre bararyosha barakundwa. Ngagitumye bakundwa ni kinyoma. Ko naho nokubwira ko uzokwikorera umusaraba wowo urakurindiriye uzowikorera tu. Rero ngomba ndagufasha ndagutegura umusaraba utaraza uwikoreye naho umenye ko atari umuvumo kuriko. Amen. Yesu abwira abantu ati hey, mwoye kwiyumvira nimuge mwene baja mu muntu yo kwiyumvira ati ko menye Yesu amahoro, ko menye Yesu nta kibazo uzosubira kugira. Mugiye mvuze ngo mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi, woye kwiyumvira ngo naje kuzana amahoro gusa mu buzima bwawe atari inkota. Tumyani majambo muvyo nazanye n'inkota irimo. Ndazi ko ameni zanyu ntazironka naje navyiteguriye duza gatonya. Kuko naje guteranya umwana na se ukaba ufise ibyo mupfa na soye kubera gakiza. Ivyo rero niko gakiza nyene. Yesu yavuze ngo naje guteranya umwana na se. Haleluya. Ukaba ufise soya kwase kubera ukijijwe uri mu nzira yo. Yesu yavuze ngo naje guteranya umwana na se. Muyandi majambo gukizwa bisigura iki? Gukizwa bisigura ngo n'umuco winjiye muri uwo muryango. Umwijima wose urashobora kuresista. So niba atari muri uwo muco arashobora kuresista. Akabwira ati ngo izi ni zimwe mu ntambara je nagwanye ikizwa. Hambye ati uradusuzuguje. Gukizwa nawe bifananiye gusuzugurwa kwawe. Ati mu muryango wose uzanye igitutsi. Abana wenzanye igitutsi cyitwa gute? Ati kuva basokuru nta numwe yigeze aje muri ibyo bintu by'abaporoso. None wubukiyemo gute? Mu nyuma haraje ngo sinzosubira kukurira minevare, menye ingene uzokwiga. Menye ingene vyose cya wifata mu maboko. Muga uyu murongo nari ndawuzi. Iyo nigishwa n'umwigisha avuga ngo muri Yesu byose ni ego na amen. Vyari kugenda gute shikyo na situation hii? Oh, Biblia ivuga ngo kuko naje umviriza mwoye kwiyumvira ko naje gutera amahoro gusa atahubwo narazanye n'inkota. Nga iyo nkota mwumve ko ukwizera kwawe kuzoguha amahoro ahatara amahoro. Nga ukwizera kwawe nyene kurashoye kuzana intambara ahara amahoro. Haleluya. Gufatana na Yesu hari igihe bizoguha amahoro. Muri kare bavuga ati usigaye umwana mwiza uri gitangaza, pastor bakwita amazina yose ashoboka. Mugabo muri Kristo Yesu sivyo gusa yavuze ngo mwoye kwiyumvira gusa ko nazanye ivyo. Muga n'inkota irimo n'ukwankana n'uwagukunda navyo birimo. Ushoye gukizwa umuhungu mwahora mukunda akakubwira ati ndagusezereye ivyo bintu by'uburofu ugiyemo ibagira wifate ko tutigeze tumenyana. Musezerana amahoro mu byati genda uzohura n'abandi je narafatanye na Yesu. Kubera mwoye kwiyumvira ngo nazanye amahoro gusa. N'inkota irimo n'ukwankana n'uwo mwakundana navyo birimo. Kandi vyose n'amarezita yo kwizera. Yaba amahoro azanywe no kwizera, nga yaba inkota nayo azanywe no kwizera Yesu Kristo mu buzima bwawe. Ndumvise akantu kanciyemo sinzi ko nukavuga. Haleluya. Ukwizera niko kwatwaye mu muriro, mwitamye ry'umuriro Shadrake, Meshake na Abednego. Siko kwabatwaye, mbwa niko kwabakuye yonyene. Barizeye Imana uko kwizera kwabo kurakura mwitanure. Mbwa ukwizera niko kura abantu gusa mwitanure hanige kubinjizayo. Ati pastor none niko tukwizera kwarinjije mwitanure ry'umuriro. Very simple. Bababwiye ati vukamira igishushanyo mwikubita imbere yacu ati hama
muraza kuba abantu beza umwami yishimiye, baca baravuga bati naho byose aba urupfu mu vyagezwe vyacu kirazira ngo dufukamira igishushanyo. Ati ivyo muravyemeza? Ati turavyemeza nuko nyere bimeze. Ati sawa, ngiye itano y'umuriro irashusha ibeta ngabondwi, ukaba n'ubundi ukivyemeza manika ukuboko ati ndakumanitse ndacavyemeza. Bati tabwa mu itano ry'umuriro rero. Uko kwizera nyene kubatayeyo niko kwabakuyeyo. Rero ndagomba kukuzana ahantu wumve ko kwizera kwawe igiye kugushize mu itanure. Reka kwidodomba, kuko kwizera kwashe gusha mu itanure kwashe kukuzanayo. Ndabaze Paulo na Sila igihe baje mu ibohero wagakwitwa kamerwa nabi, bari bakoze ibyaha kubera iki bagiye muri iryo bohero? Ukwizera Yesu no kuvuga inkuru nziza yiwe. Mbwa uko kwizera nyene barahimbaje Imana, barashima. Hamwe kwizera nyene kuramanura ubushobozi, amashene arakoroka barasohoka. Mbwa ni ukwizera kumwe gushe gutwara umuntu mu ibohero ukanamukurayo. Rero kenshi kwidoga ni ukwizera kwacu kudushize mu bintu uyu mubiri utanezerererwa. Ni ukwidoga kuza. Hari ukwizera kwacu bituma kutwinjiza ahantu ivy'umubiri bitaryoshe. Reka ndakubwira inkuru nziza. Ukwizera ko gutwara muri etazini cyangwa ukwizera ko tuma visa yawe itagira ihagarara, ko tuma utajayo. Igihe ukwizera gutumye utajayo niho haboneka abahizi gushima Imana muri iyo situation. Ati pasa ni gute ukwizera kwanje kumbuza kuja muri etazini? Biroroshe. Umupastor umwe w'umugenzi arambwiye ati pasa, ati je opportunity kweri yari yanyugurukiye, ati mugabo Satani aravyivanzemo. Ndamaze ati habaye iki? Ambwiye ati jewe pastor, ati umuntu ari mu Bwongereza yambwiye atumviriza uraza uhezagire mariage yanje. Ati kandi iyo mariage uzosanga ibintu byose nabiteguye uzoca wigumira ino. Iyo sinyisho ati uzoca wigumira ino winjoying ubuzima bw'ina nakari gukora Imana ngaho mu Burundi ni stress gusa. Ati uzocuza kandi uzobana igikorwa cy'Imana dori. Atariko harakantu kamwe gasabwa uricaso apana kumwica gutya ko mukangutse kubera muyaza ko ari kumurasa, si kumurasa. Aturavuga ko yapfuye, uvuye ko nyuko yapfuye, amuvukana bose bapfuye, hanyuma upanga ikinyoma cyose dosi yuzuzu iheze. Ati hanyuma ucuza kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no totalement contraire. Atucuza uvuga ubutumwa bwiza. Umupastor ndamukunda aravuga ati je byo nokora. Ati sinumva ko nonka na energy zo gukora Imana shitse yi. Ati uri kirofa wewe. Ati hano ni uzo wa pastor baje gutyo. Ati uri kirofa. Atumviriza. Ngenda gwe chance yanyuma genda uvyimvire. Ico bita kuzana inkota. Nya pastor aravuga ati vraiment navyimviriye. Sinshuye kudoka kuri iryo banga. Cyangwa ati cha wibagira ufute ni nimero yanje. Uri kirofa nta n'ubwenge ugira ntuzosora kuvugana nawe. Mwoye kwiyumvira ngo nazanya amahoro mwisi. Mwoye kwiyumvira. Mwoye kwibaza. Wewe wari kuribaza ngo kubeka ndi umwana w'Imana ibi bikabiri kubiranshikira. Woye kwibaza yuko guhura na Yesu Kristo ari amen haleluya gusa. Woye kwibaza. Ndiko ndabategura ibihe bibishuye kuza mu buzima bwawe. Mbwa utahuye n'umwigisha aguprepara kubwira ko birimwo mu buzima bwa Kristo. Uzokwikomprometa. Okay, ikibazo. Kwizera kwagushize hewe. Rimwe na rimwe ndashira kabaza. Iyo umuntu atijijwe abantu bose bahorana bakabandanya bahorana bavugana byose bikaguma biri amen. Haba hari kibazo. Kuko Bibiliya imbwira ngo umuco n'umwijima ntibishoboye kubana.
iyo umuntu yahuye na Yesu neza hari igihe haba resistance, abagenzi arumva yobahindura, ivyo yahora akora arumva yobihagarika, kandi ivyo birashoboye kumubera ingaruka mbi zikomeye cyane. Mugabe ikiryoshe birivuga ngo naho data na mama bona, ndakunda uno murongo warafashije mu bihe byanje, naho data na mama bona uhora hazogira iki? Azonyitorera. Muga eske uguma utidodomba so na mama we bagutaye? Ano maturité spirituelle hagaze. Eske uri mu mipfunda no mu ntambara zitandukanye mukavuga ati Imana ishimwe, Imana ishi, ukagumana iryo shimwe mu mutima wawe. Aho nimba ushobora kuhagarara, nimba ubwo buzima ushobora kubaho ibintu bimeze gutyo, uri kuratera intambuko mu buzima bw'Kristo, uri kuravaza. Nimba ushobora kuririmba izindi mbohe zose zikumva, uri imbohe yazize ubusa, yazize gushingira intaye mwami Yesu. Vuga ati ndahakanye kwidodomba, peu importe ingene ibintu bisa. Reka ndagiriza kuri umurongo uje dusenga. Tose programme nyinshi imbere yacu, Mariko 10 mumbwire amena. Ariko mbere yuko mvuga, reka mvuge. Mbere yuko mvuga mbanze mvuge. Mbere yuko basoma mbanze mvuge. Haje kukwizera kwawe gushoboye kuguha 10 10 kw'ishuri 20 kubera faith. Mga uko kwizera nyene gushoboye gutuma uronka ubusa. Ati pasa gute? Okay, baratanze interrogation niwize nta nicyo uzi kuri ivyo bintu bivuzwe. Bibajijwe. Ne nk'umwana w'Imana ucugira iki muri situation nk'iyi? Curangamiza mu ijuru. Hama mwemera biguhaye se ukandika atabiguhaye, ugumura umukristo muri interrogation wigiye ni utigiye, ugumura umukristo imbago zero. Ibintu byo guhana hano dupapuro gucyanye. Erega rimwe na rimwe abapagani nicyo gituma ivyo turimo atagomba kubizamwe. Ntaye zihari. Shingira intaye Yesu aho niho Yesu agukeneye wewe. We nuwava wimvira ngo azoza kukubwira ngo shingira intaye muri obeyeri, ufise yikiwe muri obeyeri. Hari imizigo wo ukura hanze. We akeneye ko umushingira intaye ngaho nyene kwishure, umukomeresa akeneye ko umushingira intaye muri obeyeri point. We ari biturira ujya wewe. Nani ibyo utanga bitangishije. Nga uri kwishure. Unaniwe no gushingira intaye Yesu Kristo kumbago. Ntuzoshobora gushingira intaye Yesu Kristo mu buzima ngaho. Shanda bise shengero ryoshe. Mwumva ibintu nk'ibi Dimanche mukagaruka. Ndabakunda pe. Amen. Bakobwa muri ngaha, ufise umufyasi cyangwa utamufise, shima Imana. Hari umuntu uraho mu rushengero kandi ko ataryohewe. Mbwo umusumwe nkamamagara ati ngo tuvugane mukobwa, tuvugane umeze gute ko mbona isuri kanyaraye mengo afise ikibazo. Abaza ngo ndamaze imyaka 5 usengera umugabo atoza naho. Yego ashaka gupfuta rongowe. Tuvugane ukuri. Birashika. Nabo murabonaga yemwe. Kandi bakunda Imana basenga kuko arago bamako. Hallelujah. Wocureka kujya mu ijuru kwera gupfuta rongo. Hamuna kubwira ngo jingo maze imyaka ngo narabivyizereye ngo nabitangiye imbuto ngo nagize ibintu byose ngo none ntarakime kiracamwe nikiracamwe nyene. Bandanye uryohewe ushima Imana uyinezerererwe urindire kumuhera ushika uduge mu ijuru. Ega ni wakijwe ngo urongogwe, wakijwe ngo uje mu ijuru. Ivyo niko navuga nivyo.
ni wakijijwe ngo urongowe cenga uronka akazi oya wakijijwe ngo uronka akazi wakijijwe ngo wezwe uje mu ijuru guma kuri yo focus ubaza ngo kutakiza mu makoraniro urumva ngo je nararindiye ngo ivyo mwambwiye ngo mwarasengeye ngo mwaraprofetije ngo ne gushika n'ubu ntanakimwe ndaronka ubure warahevye Imana ubure warahevye Imana kubera utararongorwa hari impamvu nyinshi hari abantu batazorongorwa hari impamvu nyinshi ndaretse kuzivuga kumvuza umutekano wanje hari impamvu nyinshi bari abantu mwarose abagabo muze gushima Imana ngaha mu mwanya ni twabakira hari impamvu nyinshi ari abakobwa batazorongorwa mvuze mbwa abakobwa batazorongorwa simvuze wewe none ni muzi ko abahungu n'abakobwa batangana none ico giti kirenze kwizorongorwa nande tuvuga ngo no kizorongorwa nande gusa ashaka kwizera ati muri abo bakenye ndimwo mugabo menye ko ari ibintu bizoba naho vyoshika rero bindira Yesu yihanganye omwe basuzogira mariage imwe na Yesu none nuro mugeni none nakurindiranye gishika uzomusanganira winjire mu birimba vyiwe akubwira ati kaze sinorohewe muri kirite y'ino munsi sinorohewe mumbwira amena ibi vyose bitwiye gushima Imana kabona umuntu imyaka itangwe kumubana 35 40 ubu rero ntagitwenga nagishe none rego uri kurakura si bisanzwe none gukura niteka uvuze silence kuri kurakura cyangwa kubera utararongorwa oya kura nta kibazo kura hama ni waronka umugabo sawa tamurose naho nta kibazo warakijijwe ikagakiza nikagereranywa gagakiza mwove mvumenga ufuhira Imana kubera ibitaguhaye Yesu musumwe igugu ry'abantu risumba mwebwe cyaramukurikiye hari hereza imikate rirajya rirasubira yamukurikira hamundi Musa avuga ati nganda bateste mwebwe umukate ntawo uhari bati imikate ntayihari tubandanye imikate ntayihari tubandanye birimba ngo bace batangura gucobogora bamwe baravuga ati je ndega nisubirira inyuma cyavuga ati voilà abani bari baje barondera jewe bari baje barondera ya mikate nawe wawinjiye muri ubuzima Yesu agukora igitangaza agakiza sigitangaza atagitangaza woronka ukicwa niyo ngwara nta kibazo ugiye mu ijuru ntitwirwa turabahamba twese tuzova hama tugende kubana mbere urupfu ni gwiza ni inzira dushikana ku Mana ego utapfuye ntubonana n'umwami ugiye abantu bavuga ibintu byo gupfuka buntu ubwoba buratekeye abantu none uri umukisha utinya gupfa uri indiki umutekano nukwiye ndabira protocole bagarenga umutekano ngano kwiye amen ushikumbira ati pasa nizere none ko ngiye gupfa oya vuga nka Dawidi ubandanye watura ivyizigiro vyawe bizima sinzopfa nzobaho kugira namamaze ishimwe muguhejeje kuryamamaza ucupfa reka dusenge pastor ngaho ingorane ziriko zirabanyisha reka dusenge Bugati ndakunda Yesu gusumba ikintu cyose Yesu yabwiye ati umwana w'umuntu agira hakika umusaya uribaza gukwigeza akabwira ati umwana w'umuntu agira hana hakika umusaya ubandanye mukurikira hamwe iyo nzu wowe uri kurasengera itoboneka ubandanye ukunda Imana hamwe iyo visa ikuzerereza ukarara udasinziriye hamwe itabonetse ubandanye ukunda Imana iyo niyo matite hama kuba yenda mwese ngo muzoba miliyarderi ivyo nabihakanye ntimushobora kuba miliyarderi mwese futa mu mutwe nivyo
aho uribaza ko wese buzi wa miliyarderi gamari uwa mbere ni Imana biprashije hari uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu bigakurikirana umwese kamubwira ati nezerwa ikibanza cawe n'umusi Imana itanga itarano umwe yamuhaye zitanu undi muha zitatu undi muha zibiri undi muhimwe mbwa bose babwiye ati genda mucuruze hama muzoza n'inyungu hari abazokora aba miliyarderi baba miliyoneri kubera bakorera aba miliyarderi hamucu nezerwa no kuri mu miliyoneri hanundi azopfa nka Lazaro hamaje mu ijuru none Lazaro ntera umwana w'Imana hanundi azopfa nka Lazaro aduge mu ijuru mugabandanye wuha Imana naho uri Lazaro